icyo duherako no gushima Imana rugira byose kuko byari gukunda ko tudashika ngaha siko none twari kuvunikira mu nzira aba byari kwanka none Imana yadushikanye hano twikurira ubwatsi n'abashimisha cyane. Natwebwe ijambo n'umunezero, ijambo rya mbere n'umunezero kubona Imana yahisemo twebwe komine Kanyosha iri shure rya Gihiri. Ni Imana yabikoze, hanyuma Imana ivugira mwujya mwubahwa arongoye rino shirahamwe, tumwongera amashi menshi cyane. Mu jambo yadushikirije nimba twatahuye neza, yagumye asubira ku ijambo ngo gukunda igihugu. Suko mwebwe igihugu murakizi, igihugu gukunda igihugu ni ukubanza ukumva ko hejuru iruhande y'abavyeyi, iruhande y'abantu bose ubona mbega bahurikiye mu gihugu, igihugu cakujana siko gukunda Burundi. Ntitugire muri Burundi bwacu gusa, mugabo dushire ku mutima gukunda igihugu, ukunda abantu, ugakunda amategeko, ugakunda indongozi, ukubaha indongozi, hanyuma ukagira iki, ukemera gushira mu ngiro ivy'igihugu kigusaba. Suko none aho umwe wese twomubaza yovuga ko akunda igihugu. Murakunda igihugu c'abavyaye, igihugu ni umuvyeyi, nta wundi umusubiriza. Rero nyakubahwa yajarongoye ishirahamwe yarigarutse ko kenshi gukunda igihugu, ivyo ukora vyose mukora ibikorwa mu gihugu, mukore mu murima aho murima. Yahamagariye urwaruka, namwebwe barerwa bava muvuga ngo si mwebwe yabwiye, namwebwe yababariye. Iyo ico muzokora cyose mukore vyiza, mubanze mwige neza kugira ngo ababubahwa batugabiye baze banezerwe nuko mwamenye, kuko batuvunye ubukene bwinshi. Rero nyakubahwa murongoye rino shirahamwe, na twebwe turakengurutse mudukuye mu bukene bwinshi. Hanyuma bavyeyi, muri aba bantu batugabiye hari uwo mwamenyemo? Harimwo uw'iwacu ngaha? N'uyuhe? Urya arongoye ishirahamwe yababwiye ko avuka mu komine Kanyosha? Nakabazo gatoya, avuka muri komine Kanyosha? Oyaye, ariko yabiyumviriye wa mutima yababwira wo gukunda igihugu, yaje kuduhereza yaduhereje ingabire kandi atatuzi. Ni kubera ni wa mutima wo gukunda igihugu, kandi n'ijambo ry'Imana rivuga ko twokorera neza abatatwishura. Muzomwishura gute nimwamuvuga neza? Muzomwishura gute mu gihe izi ntebe tuzibungabunze? Muzoba mumwishuye mu gihe muzomusabira ku Mana akabandanya agira amagara meza aroranirwa. Umuyobozi w'indero niwe yabivuze ati tugiye kubashira mu minwe y'Imana, hanyuma muze mugaruke. Nanje mvuga nti ko mwavuze ko muri abadandaza, hari igihe Imana yoturungikira n'abandi bagira neza, tubemereye kuzobashorera. Uwundi azorondera kuguha intebe tuzomubwira tuti hariho umuvyeyi, shorera ririya shirahamwe. Niyo ngabire natwe numva twobaha. Ubukene bavuze bwinshi bwose nibwo butumarira, mugabo ngushimye uwongeje aba ashimye. Muragaruka, ariko ntimugaruke ngaha gusa, nitwikunda n'abandi murabagira gutyo. Rero nta majambo menshi dufise, twabaye ugukenguruka, twabaye kubasabira ku Mana, twabaye ugusabira abaraha bose bagira umutima ushima, kuko n'umutima udashima Imana ntiwukunda. Ndabasabe rero mwongere mubahe amashi menshi cyane, mubaririze n'akaririmbo ko gushima. Akaririmbo ko gushima n'akahe?
sinogenda ntashimye ako ni mukanya bandanya rero